Bakunzi bantenge imwe ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Muraho murakomeye, jewe ndakomeye cane, nta musonga numva uno munsi. Ubu munsi nje kuganiriza abantu bitwa abahererezi, ariko naho utabura umuhererezi ntikibujijwe ko kino kiganiro ucumviriza, kuko iwanyu mubo muvukana harimwo umuhererezi, mubo wavyaye harimwo umuhererezi, mubo uzovyara hazobamwo umuhererezi, mu buzukuru bawe harimwo umuhererezi, mu miryango yose hama harimwo abahererezi. Uti kubera iki ngira mvuge abahererezi? Abahererezi baravugwa ko ari abantu bafyina. Muhererezi aho uri, Mariya, Erika, Pascal, Emeline, Emilienne, Pelagie, Esperance n'ayandi mazina ntavuze. Abahererezi aho muriyumva, ba Nono, ba Bukuru na ba Butoyi, ba Berize, ba Bella n'abandi. Utiyumvisemwo wishiremwo izina ryawe urishiremwo. Uri umuhererezi? Mbega nimba uri umuhererezi iwanyu bakuvuga gute? Abagenzi, ababanyi bazi kuri umuhererezi ameze gute? Abahererezi barabahaye etikete, igicapo c'abantu bafyina. Wewe uri umuhererezi none urafyina? Mbega nimba ufyina wafyinishijwe nande? Ni mama wawe, ni papa wawe, nabo muvukana? Uvyifatamwo gute? Iyo etikete urayemera? Jewe rero ndi umuhererezi, abatari babizi mubimenye, kandi narafyinye. Ariko rero agafyinyi karagira aho kagarukira abagenzi. Uwagufyinishije wewe sindamuzi, ariko nimba warafyinye vy'ukuri, nagira nkubwire ko hari aho bigarukira. Nimba warafyinye ukibona abo muvukana mu nzu, warakuze ufise abo muvukana, ariko nokubwira yuko hariho abahererezi babaye bishika bagacika imfura mu muryango iwabo bivanye n'ibintu vyinshi. Hariho abahererezi bishika abo bavukana bakaba baritavye Imana. Muri ico gihe nibaza ko aca afata hore y'imfura, agafata hore y'abo bavukana yakurikiye bose, ubwa buhererezi bugahera. Wewe ico uri uno munsi ntaco nzi, sinzi kuri muri iyo kategori. Hanyuma hariho n'abandi baba bafise abo bavukana nk'abantu twavukiye mu Kirundi, ugasanga urafise nk'abo bavukana batashoboye kuja kw'ishuri, wewe ukagirirwa ubuntu ukaja mw'ishure, ugasanga ni wewe wateye imbere mu muryango. Muri ico gihe ka gafyinyi nibaza ko gaca gahera, akaba ari wewe useruka mu muryango ukagira ico ufashije umuryango wawe. Hariho abandi baba abahererezi, hanyuma wanashima uwo muryango bakiga, abo muvukana bose bakaba barize, ukagirirwa ubuntu ukaronka akanya ko gufyina, ugafyinishwa n'abavyeyi, ugafyinishwa n'abo muvukana. Hanyuma hakagera igihe bamwe muvukana bakubaka izabo,
nawe ukaja kubaka mu nyuma zabo, ugaca wibandaniriza wibaza ngo bakuru bawe bazobandanya bagufyinisha kandi barubatse izabo. Nagira nkubwire nti fata umurongo, ureke ako gafyinyi, wibuke ko ubuzima bugoye, urondere ingene nawe uzibeshaho n'ingene uzobeshaho umuryango wawe. Etikete baguhaye canke nawe we wihaye ukavuga uti ndi umuhererezi, bategerezwa kumfata gutya, bategerezwa kunsohokana, ico nsavye abo tuvukana ni ngombwa bakimpe, ico nsavye abavyeyi ni ngombwa bakimpe. Oya, suko bizokwama. Warakuze, utegerezwa kumenya ubuzima bwawe, ukamenya ingene wibeshaho. Hanyuma hari n'abandi baba abahererezi ariko abavyeyi babo bagataha hakiri kare bataronse umwanya wo gufyinisha abo bahererezi. Muri uwo mwanya rero urumva ubwo buhererezi buherera wa munsi wavutse, kuko ntuzoronka abagufyinisha. Uri muri urwo rugero rero ndakwihanganisha nkubwira nti agafyinyi karaheze, menya urondere ubuzima bwawe. Rero muhererezi aho uri hose, nubwo woba abo mwavukanye barize bafise ubuzima bwiza, hariho igihe abo mwavukanye bakura bagashika mu zabukuru, bikaba ngombwa yuko vya bikorwa bahora bakora muhira, bahora bafasha abavyeyi, biba bitagishoboka kuko nabo baba bageze mu zabukuru. Fata rero intumbero, wibuke ko bagufashije, nawe ufashe abo bavyeyi, n'abo bakuru bawe ubakorere mu ngata, ugire ico ukoze, ya etikete y'ubufyinyi ikuveko. Jewe ndi umuhererezi, mugabo ngira ngo abagenzi banje, abanzi, abo tuganira, abo tubana kenshi, ngira ngo atari uwo mbwiye ubwo buhererezi sinzi ko hari benshi babunziko. Ntimubitwenge naho je ndabitwenze. Ego ngira ngo gahora gacamwo ngafyina ariko sikirenga. Rero muhererezi aho uri, nimba uri umunyeshuri, wige wiyumvira kazoza kawe. Nimba ufise bakuru bawe bize, uvuga uti nanje nkeneye kwiga nkabo, canke ndabarushe, ndabasumvye, nige ibisumbirije ivyo bize. Nimba ukora akazi hanyuma ukaba ubona hariho ico baja baragufasha, ntuze wibaze yuko ubwo bufasha uzobwamana. Imenye, rondera ubuzima bwawe. Hanyuma ikindi naco nohamagarira abantu bahora bavuga ngo abahererezi barafyina, biravana. Tureke gufatira abantu mu kivunga. Ni nka kurya n'imfura, ntiziba imfura zose. Hariho imfura zidatanga akarorero keza mu muryango. Nobabwira nti hariho nk'umuryango uba ufise nk'imfura y'umwana w'umukobwa, hanyuma uwo mwana w'umukobwa ugasanga aratsitaye, avyariye muhira iwabo. Urumva ko si akarorero keza mu mico y'iwacu. Nk'ivyo biraheza bigakomeretsa abavyeyi. Ikindi nuko abo bavukana
ugiriwe ubuntu ntibaheza ngo bace bakurikiza ako karorero. Rero ndahamagarira imfura kuba imfura by'ukuri, zitange akarorero keza. Abavyeyi namwe nimwarera abana mubarere co kimwe, yaba imfura yaba umuhererezi, ntimuvuge ngo aka n'agahererezi kanje ngo ugafyinishe. Bakunda kuvuga ngo imfura ngo zirakubitwa cane, kandi nivyo rimwe na rimwe. Gusa hariho jewe urumva egome ndi umuhererezi, mugabo sinabonye ingene bakubise imfura y'iwacu ngo bamuhane gusumba uko jewe bampanye. Sindabizi, sinobishingira intahe, kiretse aje akabitubarira akavuga ko wewe yariye inkoni gusumvya jewe. Ikindi nuko inkoni ishikira igufa idashikira ingeso. Waba uri imfura canke waba uri umuhererezi, gukubitwa sivyo bituma umuntu avamwo uw'akamaro. Rero tureke gufatira mu kivunga abantu ngo tuvuge ngo urya n'imfura koko, ngo uriya ngo ni umuhererezi, ngo nta n'ibindi. Ndabakebuye barundi bene wacu, umuntu nimba ari umuhererezi, nimba ari imfura, tumurabire ku vyamwa yama. Nuko tugira ivyamwa vyiza abahererezi mwese, n'imfura sinozibagira. Tuzosubira.